Ivuriro Ayireza Center rivura amaso kuri uno wa 14 Ntwarante ryari riramutse rikora igipimo c'ingwara y'amaso bita glaucome ku buntu. Muganga Jean Claude Niyonzima avura akongera akabaga amaso yafashwe n'iyo ngwara yatubwiye akamaro ko kwipimisha hakiri kare. Turimwo yahariwe kugwanya ikiza c'ingwara glaucome, ingwara ifata abantu benshi kandi ntibamenye ko banayigwaye, ntibamenye ko nayigendana. Cyane kubera itagaragaza ibimenyetso nk'izindi ngwara. Ingwara glaucome rero tuko turagisekeza ni ingwara mbi cyane kubera ni ingwara itera uruhumyi. Ingwara itera uruhumyi kandi abantu benshi iyo bagiye kwa muganga baza bamaze kugira uruhumyi kubera mwe navuga yuko atamenyetso igira. Vyiza rero umuntu yaje kare kwa muganga ingwara tukamenya hakiri kare agatanga kuvugwa hakiri kare niho biheza bikagira akamaro gusumba umuntu yaza yamaze kugira uruhumyi. Mu gihugu cyacu nta biharuro bihari umuntu yofatira ko kugira ngo avuge ngo urugero n'uru gusa ibintu bikomeye umuntu yomenya ni ibi. Turi mu bantu bagira niyo ngwara kubera isanzwe cyane ifata abantu buruko bagwirabura gusumba uruko bagwera. Hanyuma twa turi no mu gihugu abantu bativuza kenshi. Kuri abantu bativuza kenshi n'ibiharo byabo nibeza ngo biboneke neza. Mugabo abaza batwitura benshi n'ukuri baza baramaze guhuma. Abantu barahari ibitaro byose ivura amaso barabizi yuko bamwe babonye abantu baza baramaze guhuma. Bakaba bahisemwo gutangurira ibipimo ku bakenyezi kuko turi mu kwezi kwabahariwe, akanamenyesha kandi ko ari indwara ivugwa igakira. Kwimvira ibintu bibiri. Icambere twagomvye natwe guterera agacumu kumwe mu guhimbaza indwi yari yahariwe abakenyezi. Urana ko yiganye cyane ni ya glaucome twari twishira hamwe turatumira abakenyezi baze ku buntu tubafashe kuraba vy'amaso yabo, amagara y'amaso yabo, turabe cyane iyo ngwara bateza ngo bimenyere ko bayifisiye bagendana. Duheze abasanzwe bagwaye tubabarire, abo dusanzwe basaba ipimo nabo babimenye, hanyuma usameze neza nabo iyo ngwara bayimenyereho. Nta kintu kimwe dusaba abantu baza no munsi kutugendera ko niko gacumu kumwe kiwacu duterera ku gihugu. Twebwe turaheza twasaba gusa yuko bagenda batahuye ivyo ngwara. Ica kabiri gikomeye, umukenyezi mu muryango murazi ni kirumara. Twebwe biya biharo bita statistique biratweka neza cyane yuko abakenyezi bivuza gusumba abagabo. Iyo umukenyezi rero amenya ingwara aravyitwararika akamenya ko namukomokako bakeneye kwivuza, niba baheza bagahimiriza abandi bose mu muryango bakaza kwivuza. Ivugwa ubuzima bwose bw'umuntu. Umuntu amaze kwigwara sico kimwe za ngwara atanga umuti ngo biherengaho, araheza akamaraja kwa muganga. Hari ivyo dukurikirana tukaraba nyene abona, tukaraba ivyo bita pression y'ijisho nyene biko biragenda ko nico cyane dukurikirana ko turavura umuntu. Tukaza tukaraba agatsisoza bwenge gatuma umuntu abona nyene kifashe ko cyane niko kononekara iyo umuntu agwaye iyo ngwara ya glaucome. Aho mwomenya ko iyo ngwara y'amaso ari ingwara y'akaronda kandi ifata abantu b'imyaka yose.